amahoro sangwa amahoro ubumwe iterambere n'ubutungane mu gihugu cyacu. Ngira ngo mpava ntaronka byinshi nova kuko byavuzwe. Ngira ngo ubutahahamutse n'ubutaba afise umutima muzirikanye kubona dushobora kwibwa amezi abiri y'igitoro ku mwaka, amezi abiri y'igitoro, kandi abo nyene bayivye bakaba aribo ba mbere bakoma induru ngo igitoro kirabuze. Je nibaza ko udahamutse nta mutima we bafise kubona ibi bintu tubonye. Je nsigaye niyumvira ubwo hari ntabantu Imana yabumvye kugira bice Burundi, ntabariho boba baremwe kugira bice Burundi. Dutangure tubaronde tuje imbere y'Imana ibatwereke, nta kundi je nta wundi mutima mbona. Umuntu gushika abigikoko mbe muri yumvira yuko muzosigara murenene Burundi bwatembagaye, muzosigara murenene. Mwarateguye mugabo mwarahateguye ayo mahera yose mwiba muce muja kugura amazu hanze ndabizi, none muyashira ko ntabona amagorofa manini nk'ay'imiliyaridi 50 mwubatse ko ntayabona nuko muja kubaka hanze. Nkubu abakora mu gisata cikawa nta nukumaramara mwumva, ntimushobora kuvyumva ko mumaramara imbere y'abene gihugu ko nkamaraso y'abene gihugu. Murasoma Bibiliya agakaraho bosanga harimo abantu bavuga ngo nabasomyi ba Bibiliya ngo nabasenzi. Nta numurasoma ati abene gihugu intama zanje aho kuzibungabunga muzirya ibinure, sivyo nyene none sivyo. Ukagenda mwibarabara n'amakaruvati ngura umuntu naho wapfuye ugenda, birababaje. Jewe nk'umwongere baragije irihanga mwe nyene mwandagije irihanga ry'abarundi. Je ndabona yuko ubusogoro bwo ni bwishi, ubuhushi kabisa bwe bwiragira nk'intama zo muci ni bwishi, birateye isoni. Mugani yumvire yuko ubu ibintu bigira bihinduke. Ese are yabaye mwarariye mwaranezerewe, nibaza yuko ubu mutagirwara kwashi tugarukana ibintu ku murongo. Nari ntimwahimvye ntuzewe imiliyoni zirenga 40 ku mwaka mwibaza amadolari, ntimwahimvye aho muzohaga ryari mugamaye n'abakoreshwa na shetani ntibahaga. Hacho ntabarigwe bwirwa n'amaso gutukura. Je kuva kera twese tucaruka hariho nabandi ushimyaka ngaha bama batubwira yuko ikintu giteje imbere igihugu ari ikawa, ipampa n'icayi. Kuva mu 87 ubiravye habaye mission yo gusambura ivyo bintu biteza imbere Uburundi, nimwamubibona. Ubu rero mwageze kuri point kirimina. Icayi ubu nyene naho twaca tugenda mu bicayi nico kimwe ahubwo iyi equipe aha turavuze ku vyikawa tuca tuja mu cayi naco. Mu miseze nagirishije inama ko jeruko hoho ubusuma ntibugira uko bwitwa, narazivye amatwi. Iyumvire umwene gihugu wamugurira amahera 550 ikiro, bagaca bagurisha muri Afri Textile ibihumbi 6,700. Muravyumva kugurira umuntu 500 ukagurisha ibihumbi 6 muri Afri Textile, bagaca bagurisha zijya mbuto na zintete 1000 ku kiro. Murumva nasanze amahera kojeruko itwara ku kiro ni ibihumbi 6,215. Umwene gihugu yatwaye 550. Ugacuvuga ngo kojeruko yatembagaye mbwira ayo mahera yashirahe
ni mumbarire iyashira muva kukamara amazi mpora nimvira nze mfata batwara ayo mashira hamwe yose ari kwinjiriza amahera igihugu ndabajane kuri stade abantu babone kugira aho bazoza baraca hose babivume tubavumire kuri stade babivume aho bazoca hose bavuga bati wa undi mwamubonye gushika bapfume bipfungira mu nzu nta kamaro genda muri sosomo imisigati urarondera umwimbye wagiye ukabura nta mwanya babifiti nimwaba rero ariyo mission mufise gusambura Burundi tugira duhangane n'abazobasubirira ejo bavyumve umuntu wese ari muri societe de production ya leta tugira duhangane turariko azotunesha bamararondera rero ibigwanisha aho mukawa bamurarondera abagabo muri ku ruhande rwa tondesha ingabo natwe tutondesha ingabo tugwane kuko urumva muri ko muhenura igihugu ko rero muri ko murahenura igihugu reka natwe duhangane namwe iyumvire ico nico cyari kizwe sinzi aho byavuye inyuma y'amagume niho natagoye kuza ndakurikirana kuko naciye mu bisata bijejwe iterambere narabaye mushikanganje ntara hagati n'umutekano ivyo byose ndabibona igihe bavuga ngo ba privatize ikawa niho narindi kandi jewe nuko nyene yibereye mu bwami bw'ijuru ataza kumpinyuza je naragenda abwira umukuru w'igihugu jewe ndabona ko bunyene igitegwa cikawa gifuditse muri Burundi kubera jewe esprit y'abarundi barabaye ibiswaswa cyo gihe ngo yango kubera hariho umwe yacaja kumubwira ngo duca dufatirwa ibihano mpuzamakungu ngo hirahiriye iterabwoba uwo muntu ndamubona ntiyihungiye kandi je narigeze kumubarira nti wewe ndakubona ejo hogira agakubita wewe uzocuhunga urafise uwundi mwamukorera niwe yagumagira iterabwoba duca turonka ibihano no kuvuga tutemeye gusambura Burundi duca turonka ibihano kuko tutemeye kubusambura bukeye kabiri nagiye mbona abene gihugu abarimye atawe kurandagura ikawa batizirutwa n'ibitoki sivyo ndiko ndabesha murumva mission yari yo guca inkokora abarimye kugira babiradagure babihebe Uburundi ntibusubire kuronka ihera yinjira iriga none ko dukorana nabi yorobetse n'indyarya nama ndiko ndabibabwira naho mutazobimbwira ndababona mu maso kuko bavuga ngo umuntu wese azobonekera ku camwa yama iyo ukorana n'indyarya babiyorobetse urabicamwa bama none nkubodekwa yoja ngahi gashinyiriza amenye imbere yanje tuvugana ukuri mugabo hoya nyari cyubahiro mukuru w'igihugu wahehe gashinyiriza amenyo nyari cyubahiro uri kurica bene gihugu ndagiye gacoje imbere yanje nguri kuri atwenga umuntu abonekera ku camwa yama nk'ubicamwa cy'abantu bose bari mu rwego rw'ikawa turababonye ntimusubire kuza murashinya amenyo rero murazoshinya mu mwaka uza mutweretse ko byahindutse ko dutegereza kubihindura no munsi muri umugambi abari mu gisata cikawa bagize umurimyi atahane zero bo batahane imifuko yuzuye atarakiwe bakora bigicariye ga kudekuraje umurimyi kera ikawa hageze isizeni inoti nshasha zabazije nk'ubu umwamwajanye avase mukayijana muri BRB y'amadolari muzokwinjiza BRB gaciza ibaha marundi muca utagwa kubaragura muhereza bene gihugu kuko amahera murayafise aha mwamwaramaze isoko muyizi naho muzoshorera ukavuga uti mpavase muhungu jewe ndi kugahiye kandi kawa yiwacu n'umwambiro rega je barabimbwiye icayi ciwacu n'ikawazi wacu n'umwambiro niyo igurisha izindi kawa z'ahandi icayi cy'Uburundi cyo igurisha icayi cy'ahandi
none umwambiro ntiwamuzimvye kubera iki umwambiro ari uzimbutse rero urazimvye turabizi no kurya twahuye n'abanyonyezi abasi b'igihugu ico gihe mu minsi yahera nahagumagaye banki mondiale bariko baburanira abo nyene ngo bikorera ivyabo mu vyikawa barababuranira ntego nta ngorane sawa ko muvuze ko aribo bateza imbere igiterwa c'ikawa ni kubera iki abarimyi ariko barazirandagura ngo ntoya sigurira hanyese mwe muje none kubadefanda kubera iki abene gihugu ariko bararandagura ikawa ngo zirutwara igitoki ko muvuze ko aribo bariko bateza imbere igihugu ko kare batazirandura baziranduye mbona barapararanganya ntaco ko mwebwe mwatanze amamiliyoni 100 yo guteza imbere igiterwa c'ikawa kugira umwimbo gwire nyereka umwimbo waduze nuwe yamahera yanyu yagiye amaja kumbe odekijejwe kubloka gushika ho banka amahera gasohoka yo kugura ifumbire bakanka gufumbira bakanka kabisa iyi fumbire ihari kubera iki miso yabo nugusambura none abo mwasubiriye ba Manuel ntibazanye ifumbire bakamara imyaka 2 badafumbikaho iyo si miso mu bihanaro mizero prise murahana urumva kugira bigende neza wowe uzucugira uko niko nahora ngira mu gahanaro mizero prise yo kwica ama position Loreve nta wace muri odeka numwe arumweranda ubu narababonye ko nagize ankete burya kugira ndinde nzana iyi equipe nigenda mu ndabire nuko byose nari ndabifise muga murazi gukorompa ico nabonye muracha hose mu bakadwe bose dore tumwe wese mugaba mayi none office miliyoni 40 z'amadolari uburundi bwo ntiwo bugura nabonye abarundi bakonda amahera ugiye umwuka mu miliyoni 200 utigenda wewe urashobora kuvugana n'umukuru w'igihugu mubwire ko bijya vuga rifo genda wewe nawe akiri miliyoni 500 uje kubwira umukuru w'igihugu ko bijya vuga ari inyoma genda nawe bose bagacabanya serekara n'ibinyoma barazobagura mw'abagabo mwe ngaho muri ngaho barazobagura ko munyaye mwebwe na jewe tuzohitamwe utangura gupfa barabagura kuko barayafise none ntimubanye ayo bafise ngana imyaka n'imyaka mwegeranya y'amahera ntimuyafise murabagura kuko nivyo nzi murazi kugura abantu ubwa mbere gitangura gutora emvandi simwe mwatanze amahera mu bantu bose yuko n'ibintu niboneye n'amaso yanje gutya mukavuga ngo ni fongo barampenze kubera gusa amahera muri ko muradistribuwa ahantu hose mponyora baraguhenze kugira nkunde ndavyemere mwari muzi ko ndikigugu jewe naragiye ndasubira ndavyirondera ubugira kabiri nca ntora ibiruta ivyo nari nabonye ubwa mbere bijya rero mugenda muraririmba ntazohatambikiza hose muzi muri odekare mwari muzi ko ntazahonyora kamuva ntazohatambikiza hose ivyo atazobona ntazobimubonera siko muvuga nanje ivyo nzobona muze murimba mwigera ntimuzi aho zotagura kubonera kandi je nzosenga Imana umuntu wese ariko asambura Burundi je nzosenga Imana kari zomufasha kizima tawe ndenganya muri mwebwe hariho ndarira ikintu hariho ndahigiturira hari numwe jewe ndigera nshira urubanza rubi hari ico munyagiriza sawa kizima muri ko murandenganya murenganya abenegihugu banje nanje nzopfuka imbere y'Imana nisonzeshe Imana izomenya urubanza ico birateye isoni je wajije ni kubera iki mukundi ndamudakora kandi ibisuma nivyo binebwe vya mbere kubera iki mutwara imikawa muri mwese ufise ikawa 50 ndamara kirutoki manika umuntu kaderi wenda kuzi sawa oya wewe uri muraba poshe ni sawa mwabonye ni barashika batanu kuko azocanza kuverifya abafise ikawa zirenga 200 muri mwebwe mukora mu ikawa muce mwandika amazina yanyu nzokwiyizira kuraba kuja kurya bene gihugu mwicaye inda wibwirwa niwayirayeko genda murabe uzi kugira chaîne de valeur inyanza rake kuri pacuri murabe inguva akoresha kugira abarimyi baduza umwimbu
bagaca bashora murigira mwumva inyanza rake barimye bapacura bidoga bora amatari makamba urigira wumva bidoga inyanza rake ikawa sizo zambere zari gutuma abene gihugu banezerwa kurusha pacuri igitegwa kijejo aha tudatunganije ikawa n'icayi no munsi ivoka tuzoitunganya bikunde wewe urashaka kuja mwendagura ikawa ntunazi n'ingere zirimwa komisionere abantu barya bicaye tugira turazungurukemo ndabahaye umwaka umwe uwutazoba afise ihectare n'imiburi buri 20 zikawa acava muri ico gisata acava mu vyandike ndabahaye umwaka umwe mu mwaka uza 2025 nzoza kubiraba mu kwezi kw'icenda tuzoba tuvuye mu matora bizaba bimeze neza utazoba afise n'imiburi buri hectare 20 zikawa acava muri ico gisata acavamwo nta majambo menshi kurya ivyo tarime ni ubusuma buheraho nyene kuko ntimuzigere biruhisha ntimuzi kudo production je wamba nzi yuko umwene gihugu n'imiburi kwikawa zijya zumye abahembwa n'imiburi ibihumbi 15 vy'amarundi n'imiburi none berbe yankesheje kwikawa ikiro idolari 10 uwazirimye nawe n'imiburi umuhaye kivara idolari 8 frais administratif nizuba wakuyemo none abo bandi bashorera ega aho vyavuye babajeje bati none kwikawa y'u Burundi ivi Burundi ikagenda kubigaca Mombasa igacigaruka ibugande canke mu Rwanda igaca yishoka yitwa y'u Rwanda canke y'Ubugande ayo mahera yitike kuva Burundi guca Mombasa kugaruka bemera guhomba erega ivyo byose je nabanje gukurikirana ndabeshene gushika iyo zigurishirizwa ivyo bindi bihugu bigurisha mu ijuru banda yamutaye gusa ndabwiye nta gihugu kigoye gutwara nk'u Burundi nofuma ntwara ubuyahudi mu gihe ca Yezu nawe yatwara indyarya abiyorobetsi ibore mu mutwe abantu atakindi biyumvira atari kibi gusa uvuga iciza nabo babona ikibi kandi bahakuyorobeka ko ngo ni ntungane gushikasha mvura babwira ati mwamvamwe urazi cyane cyo gutuka umuntu ko ari imva hajya ntimwumva ko yari yarushe bikaba nabi hajya Yezu gufata akazingazinga imigozi agakubita abantu ari Imana nimwiyumvire Imana niyo yambere izi kwihanganira abantu kuko nayo nyene Imana yatevye iricuza iti ndicujije kubona narevye umuntu kuko amara imyaka myinshi niko ibicumuro vyongerekana Abanyisirayeli Musa aratevye aravuga ati tu mwicaje abantu ntabo nkeneye kugusubira kujana nabo n'Imana gushika yiruha ati genda jewe ntitujana kuko ndabamarira mu nzira none ubu rero ntibahereye mu bwaragwa none nko Imana umwese bakwita ibombe ayo mahera muzogera muyariye mugiye mwakora neza abene igihugu basigaye barabaririmba erega hapfa umuntu ntapfa igihugu bose gaye barabaririmba abene igihugu mugabo kubera urujya bwanyu irabaje nta kundi je rero nibyo byatumye maze kubona yuko atawe dufise ntagira uzobesha ngo hariho deka nibo mburakimazi ba mbere nibo ndyarya za mbere nibo banda yamutaye ba mbere birababaje ariko aho nimwe muzova nk'umukuru w'igihugu ejo none nk'ubu wabagira umukuru w'igihugu abasha bwiza ukuri atari ukwimba icobo mwimbira abene igihugu mwokimarira iki none kuri mwe muzo mukuru w'igihugu ejo nimwebwe mwenise nimwebwe buramatari nimwebwe musitani mwomarira iki umwene igihugu abafise ikawa bimwe navuga mwiyandike amazina nzozi wanye kaderi we yampamagaye yanyihamagariye
nta jambo ndabaho tuzohera mu province tuduge gushika hejuru ku gihugu ivyo mutazotera umuti mu intara mukoreramwo ntibizotererwa umuti mu zindi ntara ibyo none intererano nashizeho umugwi uyu mugwi ndabwiye uje kugira ico bita kujya mu masoko duhatubwira somene témoin ubu tugize ane témoin uje kugira etude yaho ibintu byose vyapfiriye mukorane mubereke bavyandike neza umwaka uheze tuzoheza rero muvuga amajambo rero twagirizanya neza umwaka uheze mugabo ndabwiye uwo mugwi ni suivi controle evaluation abari basanzwe bari ku kivi mubandanye kivi cyanyu mugabo deka ntimwavuga ngo ndabihereraho mutampaye amahera yanje aya ubu ntavyo gufyina mwebwe muraje imbere y'ubucamanza ndabivugiye ngaha ubu nyene inspection générale de l'état ubu nyene ikija ku kivi ibigire neza ro dossier hanyuma tuje imbere y'ubutungane mu nsinde cyane ndabatsinde sishobora kwemera ko mutwibiki wona leto bihere turaje imbere y'ubutungane neza nimwantsinda ndaheba mugaranje muhigwe sindabatsinda ivyabona tuzobizana emwe bashi wa munyamugamba gwagurisha inka kugira ngo aburane inkoko ndemeye pour l'avenir du pays nzoriha nzana ivyabona vyo hanze tuburane jewe muganzoba nziko ntabaye Burundi ku myaka mirere na mirere mugaje ndaburana na mwebwe odeka turaburana kabisa ibi twabisabira ko kunyene batwibikibona nyene biheruko nyene aya no kuvuga yuko ministere ya intérieur agriculture na commerce hani mwebwe mu gisata bijejwe muguma mukora ijya ikipe yanje ashobora kubafasha kubera ishobora kumenya vyinshi mutazi mugabe yoyo ijejwe suivi controle evaluation hanyuma rero gaho muca mwumva ko finance yikirira gahera kayo berube iyo muri transparent ibintu mukorera ku mugaragaro abo muvanga imigwazo berube ntibiza amahera muzozana niyo kiba havasa nane classico vyagenda ntitwabana n'abacuruzi kawa ntitubizi ikawa baca bagenda berube kabaha avance zijya note shasha ntiho zava hanyuma amahera binjije bakazana muri berube n'amadevize mugamwe yebwe ngwaje mu mifuko yanyu gusa none wumva mworonka avance gute muri ko mukora nk'ifuku arizo zimarira ibijumpo mu kuzimu waja gusora mugasaga narigeze kuri mu murima w'ibijumpo sha harazi imbeba hari mu maravya zirabirira mu kuzimu zirabirya ageze gusoroma zero none natwe turarimika wa kumbe dufise amafuku ariko azirira hariya mu kuzimu tukarondera $1 ryinjira tukabura kandi muhagenda mudegaja ngo jengo ndi mu gisata cikawa icahehe no kuvuga rero ubwo gwego niveau nationale duce tumanuka province mutegereza guca ababura amatara cyamushinga komite namwe komite kurikirana igitegwa cikawa muri province rero kubera nabwa bukunzi bw'inda bwacu buca butavuga duhe rero Fredo Misha amahera azobikora nko niko muca muvuga komite ikora igikorwa cikawa muca mu makomine komite mwibaza ko ari kinaza y'abajejwe umutekano n'abajejwe intwara abo bagoronome muri ko muravuga gushya kuri moniteur agricole ategereza kumenya ikawa zimbutse ku mutumba wiwe atembere ba commissaire regionale provinciale manuka commissaire communale ubuhoho turafise n'abajejwe imitumba sivyo kiretso samutanyumviye bariho tumenye ikawa zose zashotse ku mutumba je ndababwire ubu tuzana umutima wo gukunda igihugu nko kubona twarasohoye amahera 2 miliyari tugiye kugura ibigori tukagura ibigori tugateza imbere abarimye mu bindi bihugu
iryo sibara ngo anaje sigiye kugura ibigori gacigura ivyo mu mahanga gaca muza muravyirukana Uganda bakunda ko abarundi muri incabwa kwiba murabambere kabisa emwe ivyo sinzobirya ko umuntu nukuva tumanuke tubone neza iyo izo komite ni supervision ababikora bajejwe kubikora baguma babikora namwe controle suivi evaluation control ku buryo ukwezi guheze haterezwa kuba inama nk'iyi idufise mwerekane evaluation mwagize muce mu mpicegeranyo aho mwabonye amakosa kandi ofisa amakosa tumuhane immediatement izi recommandation zose mwagize genda muzishira en pratique kuko nk'ubu numvise ministere na equipe yiwanje na buramatari ntibavuga cyo kimwe kuvyerekeye ama centre de collecte nagenda kubwira genda rero mwicara ko bavuze ama défaut nawe mwerekaneza avantage yego nivyo hari abantu bafise ikawa kure y'amayizine abo birumvikana kuvubagabanirije urugendo gute muca muvyigira hamwe gute de façon officielle wewe wayizine wewe uri hagufu uzogurira bajya ubu nyene fata ko hajya ariho hari izine bashore kujya icayi ntibagenda bakagitora abo nyene si kuri izine bagenda bakagitora icayi none kubera iki abo batonora atokwigira direct akagatora wenyene genda mugitorera umuti kuko abo bantu bishira hagati birigwa bicaye najya amarigara mubona birigwa bicaye nibo bambere bavuga ngo barashonje ngo ibintu birazimvye aribo birigwa bicaye bariko barya maraso y'abantu birigwa bararuha barapfuye ega ndabivuga kuko naje ndi muri w'ikawa